urabona uno musaba abahungu dusenga dushaka kumenya bana ndashaka umugore uwundi mishurira ndashaka umugabo tugasenga dushaka abo tuzobana mugabo ntidusenge dusaba Imana kuronka ivyo tuzohereza abo tuzobana. Erega mu rugo ni impanguhe twese turatanga. Umugabo arafise ivyo atanga kugira ngo umugore agubwe neza, n'umugore arafise ivyo atanga kugira ngo umugabo agubwe neza. Mugabo iyo winjiye mu rugo witeze guhabwa gusa, mugabo utabanje kubaza Imana no gusaba Imana ivyo wowe uzotanga, ivyo uzokwemeza, ni kibazo Marvin. Mbe kubera ko abagabo dutangura turesha abagore bacu mu gihe tukibakeneye ko baba abagore bacu, mugabo bikaca birangira mu rugo ucitse umudiktatere ushaka ko ibintu vyose bikurikiza ara leta, kandi mu gihe wari kuramuresha waramuhendahenda kugira ngo umuronke. Kristo mukumwizera yaradutegetse canke yaratureheje. Kristo mbega nabugingo nubu aracaturesha canke kubera twamaze kwizera cyavuga ati ubu rero ko mubaye abanje ani a beni b akadutwaza umukazo. No, araturesha, aratwereka inzira nziza kandi aratwihanganira mu makosa yacu, akatwereka uko vyabwirizwa kugenda, hanyuma akanadushoboza kubikora uko twabwirizwa kubikora. Nibwo buzima umugabo abwirizwa kubana n'umugore wiwe. Aho ni ku mugabo. Iki naco abagore barakigira icitwazo. Kubera iki bashaka ko tubumvira muri vyose, nanje kandi mbona ko atakinkunda canke nibindi abantu bitwaza kugira ngo bareke gukora ikijambo ry'Imana rivuga. Mbega umugore yokubaha vegrema, yokubaha gutyo nyene ivyo umugabo vyose avuze. Aha, voilà, urakoze cyane. Iyo kubaha kwawe kuri inspire ukunda ishengero ryubaha Kristo, akaba ari ivyo bikwenspira mu kugira ngo wubahe umugabo wawe. Nubwo umugabo wawe yokubwira ikintu gicuramye muri rya jambo ry'Imana na bwa buzima bw'Imana, Imana iraguha ubwenge ingene nabijya bigoramye canke bicuramye ubicurura mu bugwaneza no mu rukundo, utazanye impari n'ingumi n'imi. Erika urugo si intambara, si urubuga rw'intambara. Oya, urugo no kuzuzanya, no kuzana ivyiyumviro, hanyuma mukubaka ikintu kiri solide, ikintu gikomeye. Ariko birababaje, je mbona umega abantu ibintu vyose babigize intambara. Urategerezwa kunyubaha, undi nawe utankunze sinzokuba. Kweri ki mubigira intambara? No, bitegerezwa kuba ubuzima, kuko uwadukunze ntiyadukunze tubanje kunigana nawe, kandi no kumwubaha twebwe we ntabigira intambara. Araturesha hanyuma akatwigisha ingene tumwubaha. Bagabo mumenye ingene mwigisha abagore banyu kububaha, hanyuma kujya mushaka ko babubaha namwe muri gwa rukundo muhamagarirwa kubakunda harimo no kubaha. Umuntu wubashe ubwirizwa kubaha n'iciyumviro ciwe, nubwo kitoba ari ciza, iga ingene ukigorora mu bugwaneza. Kaze mwebwe bakunzi ba kino kiganiro ubutumwa bwiza kuri bose, turabaramukije, twizera ko muri amahoro aho muri hose, aho muherereye, baba abari mu Burundi, abatari mu Burundi, abari hanze y'igihugu c'u Burundi. Tubashimire cane abasanzwe badahengeshanya kuza kuraba runo rubuga. Hari abo duhura, hari abo tudahura, hari nyene abatandukanye. Turashimira Imana ko ivyo dukora bibafasha, bibigisha no gukarishanya, ni nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Rero je wumva ni Marvin Lee arakaza, ntewe iteka ryo kuba nasuye kwakira umwana w'Imana, umukozi w'Imana, Pasteur Hervé Nsengiyumva, ari kumwe natwe hano, kandi tumushimira kuvyo yama akora buri gihe kugira ngo ashobore kuza kudufasha, kutworohera. Turamushimira cane Pasteur Hervé Nsengiyumva, karibu cane. Murakoze cane Marvin. Nizera ko mumeze neza cyane gose, turakomeye. Yego, nti dukoranye igihe kinini, si gito mugabo, kandi turabamenyera kandi ntitukabamenyere. Byo twera vyiza tugumye tutabamenyere, tuguma turonka bishasha, ko haje iciyumviro mukatworohera kugira ngo dushobore kukiyaga namwe. Rero kuri uno munsi nifuza kuramutsa abantu bariko baratwumviriza, hamace twinjira n'ikiyago c'uno munsi. Niego, nkuko Marvin ubivuze, nitwa Pasteur Nsengiyumva Hervé. Abantu bose bakurikirana ubutumwa bwiza kuri ino platform ndabaramukije kandi ndabatera intege kugira ngo
dushishikare gukurikirana ubutumwa bwiza kugira ngo imitima yacu yubakike kandi dushishikare kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma ari ikintu wavuze mboje naho mushaka mukamenyera mugalo message canke ikintu Imana incishamo kivuye kuri mwe yera nico nifuza ko atawo kimenyera kuko Imana tuyimenyereye urumva nta bishasha tworonka twoguma tubifata kwa kundi. Ego mugabo twizere ko lo message Imana iducishamo yamara inshasha kandi ikaza ifise intumbero kanaka bivanye n'abantu Imana ibirikira sibra bazokumviriza buno butumwa kugira ngo ibakize ibabohore ibakomeze ego muri ubwo buryo. Ubundi kenshi abantu bamenyera ico umuntu atekeye kuko umuntu baba bamubonye mugabo kumenyera umuntu nico atekeye ati burya nta bishasha. Rero ko ufise ibyo utekeye kandi tuba tubishaka tuzokwama twabikozeko. Rero uno munsi ndasaba nawe ko ratwumviriza bose bavyiyumvire ko neza. Hariho ikintu cuko usanga Bibiliya ifise iko ivuga umugabo ikagira uko ivuga umugore, ariko kandi abo bantu tuvuze umugabo n'umugore tubone je twinjira no kubona urugo. Hari umugore ashobora kuba yarasomye Bibiliya, umugabo agasoma Bibiliya, umwe agatahura ko ijambo ry'Imana ribwira umugabo ngo wewe uri umutwe w'urugo. Umugore nawe akaba yasomye ko umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Abo bantu babiri ni gute bazoheza ngo buzuzanye wumve ko hariho utangura n'ukurikira kandi bose bafise igikorwa kimwe cyo kuzuzanya? Vyogenda gute? Kuko umugabo aravuga ati jewe ndashobora gutanga umurongo gutya, umugore nawe ati jewe nk'umugore w'ubwenge azisha ijambo ry'Imana rivuga ivyo bintu mvuze si byo bigenda gutya. Ico ni ikintu rero ngomba ko mudufasha ko kugira ngo dutange umuco ku bari mu ngo n'abiteguriye kuja mu ngo kugira ngo tumenye ukuntu bogenda buzuzanya. Mbega hari ijambo ry'Imana rivuga ku kuzuzanya kw'abo bantu? Ariko menga umbajije ibibazo byinshi yarafwa mugabo ivyo tugiye kuganira ko ariko tukiraho kumbure hari ijambo ry'Imana ryo barivuga ku bijanye no kuzuzanya k'umugabo n'umugore. Ego cyane. Ndagushimiye kuri kino kintu wiyumviriye yuko twoganira ko kuko ni ikintu gihambaye cyane gikomeye kandi ni kimwe mu bituma byinshi mugabo biri mu bituma nyamukuru biriko biratuma abantu benshi bananirwa no kubaka. Bakabana bigatangura biryoshe mugabo kazokumva ngo ejo baratandukanye, umwe akavuga ngo je vyarananiye uwundi vyarananiye. Wavuze ikintu kimwe, urugo ni babiri ariko hariho une troisième personnalité naho no mwita personnalité mugabo ni Imana, sivyo? Iri invisible itaboneka, sivyo? Mugabo ariyo acteur principal kurijya mu rugo. Bisigura ngo uyo kubera ariwe le concepteur du mariage, ariwe yatanguje urugo. Iyo atari acteur principal muri iyo filme, reka urugo tugwite nka filme, sivyo? Ifise ama episode, sivyo? Urumva hariyo episode zibabaje, hari iziryoshe, hariho no kuvuga ngo ubuzima bw'umuntu nubwo aba ari nka filme, ugiye mu rugo rero n'ubundi buzima burengeye ubwo umuntu yibana wenyene kuko nibuba bukira ubuzima buri personnel mugabo buba bubaye ubuzima buri partage. Ubwo utegerezwa gusangira ubuzima na mugenzi wawe, yaba ku ruhande rw'umugabo yaba no ku ruhande rw'umugore, siko? Rero iyo acteur principal ariyo Mana kenshi bikunda kunanira abantu mu gihe batayisunze. Iyo yavuye muri filme hama bagasigara bo bayikina ukwabo. Iyo bayikinye ukwabo urumva babikora nyine nkabo, hanyuma kandi barashobora no kudesida yo kugira gute yo guheza iyo filme bakayiheza kabisa kuko nta acteur fils, kuko nta mwamba na acteur principal ahari. Rero ndabivuze muri sense ya gutyo kugira ngo tubashe gutahura. Hakabaho rero ikintu citwa l'harmonie.
harmoni no kivuga gute no kuvuga ngo guhuza uruhara rw'umuntu abantu babiri bahuye hanyuma hakabaho ikintu kiza guhuza uruhara rw'uwundi n'uwundi kugira ngo babashe kugira gute kuzuzanya aho umwe adashoboye uwundi aze kumukompleta urumva rero mu rugo no gukompletana mugabo no kuzuzanya mugabo sugucinyizanya sivyo ndavuga sinijewe mutwe sugucinyizanya mugabo no kuzuzanya rero iyo mubayeho muri ubwo buzima bwo kuzuzanya biroroshe ko mwumvikana mugabo iyo umuntu wese akwegera ku ruhande rwiwe kubera ariko raviza inyungu ziwe kandi yisunze n'ijambo ry'Imana rimwe na rimwe anakoresheje n'ijambo ry'Imana kuko turaza kubisoma anakoresheje n'ijambo ry'Imana akumva umenga we ijambo ry'Imana riramuha raison canke riramushira mu kuri gusumba kuri riramuha impamvu zo kuba riramuha impamvu gusumba mugenzi wiwe so rero ijambo ry'Imana ntiriza kuduha impamvu oya ijambo ry'Imana rigira gute ahubwo riza kuduhugura no kutwigisha ingene tubwirizwa kubikora neza sinzi kubitahura Marvin rero iyo ijambo ry'Imana ricitse ikigwanisho nta bubasha riba rikigize muga ijambo ry'Imana ricitse urumuri rumurikira ubuzima bwacu ingene ubuzima bwacu bugomba kumera diroroshe ko nikuyobora ingene ukora ibintu neza ndabivuze mu buryo bw'imigani mugabo reka dusome wavuze abantu babiri uvuga n'amajambo abiri kandi yose yanditse mu ijambo ry'Imana reka tubanze duhere mu migani igice ca 14 umurongo wa mbere ndasoma mu kirundi mugabo hariyo version ivuga neza yo muri Bible amplifiée nashize mu gifaransa nayo ndayisoma mugabo mu kirundi havuga gutya imigani 14 umurongo wa mbere ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe sawa ariko uw'igipfu arusambuza amaboko yiwe ubwiwe reka nsome mu gifaransa niho numvise umenga muri Bible amplifiée niho numvise umenga avuga neza haravuga ngo la femme sage une femme sage bâtit sa maison umugore w'ubwenge yubaka inzu yiwe hanyuma kugira ngo basigure iyo sagesse cyangwa ubwo bwenge ngene busigura baca bavuga ngo iyo sagesse isigura ngo la base de précepte divin bya bindi nako ndavuga sur base ubwenge bw'umugore butuma yubaka neza bushingiye ku ma précepte divin bushingiye ku mategeko y'ijuru cyo ni cyambere ikigira kabiri ngo esa maison prospère iyo ubwenge bw'umugore bushingiye ku mategeko y'ijuru ngo inzu yiwe iratera imbere sawa ama bakaca bavuga ubwa kabiri bavuga ngo mele insensé umugore w'ikijuju sivyo niko Bibiliya ivuga bakaca basigura ubwo bujuju busigura iki ngo qui manque de perspicacité spirituelle no kuvuga ngo adafise bwa bwenge buri spirituelle buvuye ku mategeko y'Imana urumva asambura urugo rwiwe sivyo n'amaboko yiwe akabisambura gute ngo anignora les principes divins yirengagije y'amategeko y'ijuru sawa wumvise ku ruhande rw'umugore ku ruhande rw'umugabo rero turasoma mu Bikorinto ba mbere igice ca 11 Abikorinto ba mbere igice ca 11 aravuga ngo ako tutarashika pastor none ko wumva Bibiliya yivuga gutyo mu mugore nawe akacahagarara ku ijambo nyene riri muri Bibiliya erega niri nyene sinzi ko wavyumvise niri nyene mugabo wumvise ubwenge ubwo ari bwubaka n'ubwenge bushingiye ku mategeko y'iki y'ijuru ntumva kahagarara kuri ryateko rivuga ngo umugore rindira none amategeko y'ijuru tuyumve aha mu Bikorinto tugira tuyumve sivyo dore ku murongo wa gatatu Abikorinto ba mbere 11 umurongo wa gatatu ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese musa y'amategeko y'ijuru umutwe w'umugabo wese ari Kristo kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo le principe divin wayumvise umutwe w'umugabo ni Kristo hanyuma umutwe w'umugore n'umugabo
sawa urumva hanyuma umugabo wese iyo asenga canke avugishwa n'Imana umutwe wiwe utwikiriye aba uteye isoni sivyo iyi ni expression spirituelle kumbure dushobora kuronka ingene dusigura mu yundi mwanya uri imbere ngo ariko umugore wese iyo asenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe aba awuteye isoni kuko ari bimwe gose no kumubwa. Subiramwo pastor. Ndasubiramo. Ariko umugore wese iyo asenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe aba awuteye isoni kuko ari bimwe rwose no kumubwa. Urabona rero iki kintu ndasaba munze gushikana umusigurira gutwikira umutwe. Ndaza kugisigura uranyibutsa dusome kandi ahanyuma hato mu banyefeso igice ca 5 abanyefeso 5 dore ku murongo wa 22 baravuga ngo umubano wo mu rugo rw'abakristo niko umutwe w'amajambo uvuga muri Bibiliya y'Ikirundi umubano wo mu rugo rw'abakristo ukubwirizwa kumera ni amategeko y'ijuru twavuga sivyo bagore mugamburukira abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu. Wavyumvise? Bagore mugamburukira abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu. Sinzi ko wumva urutonde ngene rumeze. Ikigira kabiri kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo abe ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri vyose. Sawa? Bagabo mukunde abagore banyu. Ubu hatanguye abagore basubiye abagabo. Bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akagigura. Mumvise rero amategeko y'ijuru ingene avuze. Yabwiye umugabo wewe ukunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze ishengero. Bisigura iki? Ahantu hambere bitangura gupfira kudahishurirwa uri umugabo kudahishurirwa urukundo Kristo yakunze ishengero ngo urumenye hanyuma urwigireko mu gukunda umugore wawe niho bitangura gupfira. Ndaguha uburorero bubibi. Ubwa mbere Kristo yakunze ishengero aragigura araripfira. Sawa? Barabivuga no ngaha musi nuko ntashimye gusoma. Ubwa mbere ingorane ya mbere iza kubaho Marve. Kristo we yadukunze twebwe turi babi. Sivyo? Bisigura ngo urukundo umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe ruri inconditionnel. Nta bituma biriho vyotuma umukunda canke vyotuma utamukunda. Sivyo? Nta kintu na kimwe kiza kukumotiva cyangwa kugutera kumukunda cyo mu buryo bufatika. Motivation canke igituma kimwe dufise cyonyene kidutuma gukunda abagore bacu nuko natwe Kristo yadukunze. Twigira kuri Kristo ingene yadukunze akaba ari byo bidufasha gukunda abagore bacu. Rero iyo twebwe tutari inspiré canke tutigira ku rukundo rwa Kristo niho bitangura kugorera abagabo. Okay. Kristo mukumwizera yaradutegetse canke yaratureheje. Sivyo? Mbe kubereka abagabo dutangura turesha abagore bacu mu gihe tukibakeneye ko baba abagore bacu mugabo bikaca birangira mu rugo ucitse umudiktatere ushaka ko ibintu byose bikurikiza araretre kandi mu gihe wari kuramuresha waramuhendahenda kugira ngo umuronke. None reka nico kibazo rero gihari. Kristo mbega nabugingo nubu aracaturesha canke kubera twamaze kwizera cyavuga ati ubu rero ko mubaye abanje ari ani a beni b urumva akadutwaza umukazo. No, araturesha aratwereka inzira nziza kandi aratwihanganira mu makosa yacu akatwereka uko byabwirizwa kugenda hanyuma akanadushoboza kubikora uko twabwirizwa kubikora. Nibwo buzima umugabo abwirizwa kubana n'umugore wiwe.
aho ni ku mugabo, sivyo? Iyo rero bidahereye aho, bisigura ngo na yahore y'ubugabo yo kuba umutwe w'umugore iyo itari inspire n'uru rukundo, urumva ingene bica bigenda. Ushaka kwicusha ijambo uvuze we nk'umugabo ryijana, ego ndavuga rikijana, riba ribi riba ryiza ryijana, barexecute, siwo mugabo ijambo rivuye mu rukundo cyangwa umugambi uvuye mu rukundo nta na rimwe wigera uba mubi ukankama. Hanyuma niyo Kristo tutamutahuye ntadukankamira, oyaha aradutahuza mu bugwaneza no mu rukundo. Ivyo rero bikananira abagabo, sawa? Okay, reka babaye b'abarundi hoho bikaca yukundi, urumva kubera n'imico yacu ebana iraha ijambo rikomeye cyane mugabo bari inspire n'ijambo ry'Imana, sivyo? Ariko reka tuvugane, urutonde rutangura gupfira mu gihe wa mugabo we Kristo atari wamubereye umutwe. Biroroshe ko azana ibintu vyose yishakiye naho biba biri vy'amafuti akabihereza umugore ngo agire gute, abishire mu ngiro. Ikigira kabiri, kosa rya kabiri dukora Marvin, no musa abagabo hari gihe twitwaza ngo igituma ngo ntagikunda umugore wanje ngo nuko atanyubaha, nuko adakora ibi, nuko adakora biriya. No, Imana yadukunze turi babi kandi ntaco twabanje gukora kugira ngo idukunde, oya, ahubwo muri urwo rukundo wewe umukunda rurashobora kumuresha na ya mafuta umubona ko akakubabaza cyangwa kubangamira agahinduka kubera vyaciye mu rukundo. Kuko iyo biciye mu migere urumva birangirira mu migere nyene, mugabo iyo biciye mu rukundo, urukundo ruraresha, urukundo ruroroshe. Base reka ntiturusome, mugabo murabizi urukundo ruvuga gute mu Bikorinto ba mbere igice cya 13 aha urenganye kwihanganira vyose. Ubwa mbere gwihanganira vyose, sivyo? Ntigwihayagiza, ntirurondera inyungu zago, sivyo? Sinzi n'ibindi uravyumva. Ubwo rero nigo tubwirizwa gukunda abagore bacu. None iyo musutse ko urukundo nk'uko garuzanga bwa bwenge bw'Imana ntabwafise azobitahura gute? Ntiyoreka kubugira. None reka ndakubwira ikintu kimwe, erega ubwenge buva mu rukundo. Ubwenge butangwa n'urukundo, sivyo? Reka rero tuvuge ku badamu, sivyo? Kugira ngo rero wewe umugore, kuko Imana yahaye umugabo imuha umugore kugira ngo amubere umufasha, siko? Aze kumukompleta, aze kumwuzuza, sivyo? Kugira ngo rero wewe nawe nk'umudamu ushobore kujuwahore cyangwa ushobore gukora cya kindi cyo kuzuza umugabo wawe, ubwirizwa kuba ufise ubwenge buvuye ku mategeko y'ijuru. Ubwenge buvuye ku mategeko y'ijuru, urufatiro rwavyo rw'ivyo vyose ni ukubaha no kugamburukira umugabo wawe. Okay, ndakunda kuvuga, reka mvuge iki naco abagore barakigira icitwazo, siko? Urumva kubera iki bashaka ko tubumvira muri vyose, nanje kandi mbona ko atakinkunda canke akagira gute n'ibindi abantu bitwaza kugira ngo bareke gukora ikijambo ry'Imana rivuga. Nongeremwo nanje, mbega umugore yokubaha vegrema, yokubaha gutyo nyene ivyo umugabo vyose avuze. Voilà, urakoze cyane. Reka ndakwereka ikintu kimwe, iyo kubaha kwawe kuri inspire canke ugukura ukungene ishengero rigira gute ryubaha, ukunda ishengero ryubaha Kristo, akaba ari byo bikwenspira mu kugira ngo wubahe umugabo wawe. Nubwo umugabo wawe yokubwira ikintu gicuramye muri rya jambo ry'Imana na bwa buzima bw'Imana, Imana iraguha ubwenge ingene nabijya bigoramye canke bicuramye ubicurura mu bugwaneza no mu rukundo, utazanye impari n'ingumi n'imi. Urugo si intambara, si urubuga rw'intambara. Oya, urugo no kuzuzanya, no kuzana ivyiyumviro, hanyuma mukubaka ikintu kiri solide, ikintu gikomeye. Uriko uravyumva? Ariko birababaje, mbona umega abantu ibintu vyose babigize intambara. Urategerezwa kunyubaha, undi nawe ubwiriza utankunze sinzokuba, kwera iki mubigira intambara? No,
bitegerezwa kuba ubuzima kuko uwadukunze ntiyadukunze tubanje kunigana nawe sivyo kandi no kumwubaha twebwe we ntabigira intambara araturesha hanyuma akatwigisha ingene tumwubaha bagabo mumenye ingene mwigisha abagore banyu kububaha sivyo hanyuma kujya mushaka ko babubaha namwe muri gwa rukundo muhamagarirwa kubakunda harimo no kubaha umuntu wubashe ubwirizwa kubaha n'iciyumviro ciwe sivyo nubwo kitoba ari ciza iga ingene ukigorora mu bugwaneza ariko twibukanye ko abahungu bagiye kubaka yani byo vuga ngo bagiye gutanga ikibutura barafise ivyo babwirwa n'abitwa ko bamaze kubaka bakobwa hariho yama bridal shower arafise ivyo abwirwa n'abajya abantu kubera iki nivyo vyose tuyibona mu bakristo muga tutabona ahantu abantu bamwicarika ngo bamugire ijambo ry'Imana rivuga umuntu aja n'igicapo c'ukuntu abagabo bameze c'ukuntu abagore bameze tutabanje gukonsulta canke kuraba Bibiliya. Reka Marvin mbe ndakubaza ijya migigwa iri yanditse he mwijambo ry'Imana migigwa y'igipagani mugabo abakirisu basigaye bayiko none ntiwumva ko ariho ibintu vyapfiriye ikibazo twebwe hakwiga kubaha Imana no kwigira ku mwami wacu Yesu Kristo tuja kwigira ku migigwa hanyuma ikindi kintu naco Marvin mbega umuntu aje kukwigisha mu bwenge bwiwe atakwigishije ivy'ijambo ry'Imana wumva byo gufasha iki kizogufasha gusambura urabona ko abavyeyi bacu kera ntivyabura yuko hagira abatandukana n'ibiki muga kubera imico yari itari bwatituke sivyo ibintu bitari bwononekare warabona ko biga kwihangana abamama barihangana ukabona ko bihanganira abagabo hanyuma abagabo nabo nubwo harimwe abakora amafuti nibabura mugabo nabo wasangana abavyeyi barambanye atari uko ibintu vyama bimeze neza misi yose kaya kantu kaniko zubakwa none kogumamo mu ijambo ry'Imana canke kaniko zubakwa bavuze niko zubakwa bamengo ni gukubitirwayo bavuze ngo niko zubakwa okay ari gihe tubifata mu ruhande rutarigo uhamagariwe kubaha nubwo bokubitwa nubwo wogira gute uhamagarirwa kuba no kwihangana sivyo hakabaho n'urundi ruhande rwiza kw'ijambo ry'Imana ruvuga Imana ivuga ko idashigikiye ukwahukana ubwirizwa kwihangana gushika no gushiramo ubwenge bwo kubihindura no gushiramo ubwenge bwo guhindura uwo muntu wawe akubangamiye ubwenge bw'iwawe canke ukoresheje inguvu ziwawe ushobora guhindura mugenzi wawe ntibikunda naho intambara zihera hari igihe abagore baba bashaka ko abagabo biyumvira nk'uko biyumvira hari n'igihe n'abagabo baba bashaka ko abagore biyumvira nk'uko nabo biyumvira no mu buryo naturel mu buryo bw'umubiri sivyo bwa kamere y'umugore na kamere y'umugabo biratandukanye sivyo uko bateye mugabe ikintu kimwe kiza kubahuza bakagira iciyumviro kimwe n'ijambo ry'Imana n'ubuzima bw'Imana n'ubuzima bw'impwemu ubwo bubagira umwe butuma bashobora kwiyumvira kumwe hageze ijambo ry'Imana hageze spirituel umugabo Imana iramubwira icyo abwirizwa gukora n'umugore akamenya icyo abwirizwa gukora kandi bagahamagarirwa kuvyubahiriza bose iyo rero abantu batubakiye kuri principe divin batubakiye kuri amategeko y'ijuru gusambuka biroroshe reka ndakwereke Marvin hari kinyoma gihari uno musi kiriko kiratuma abadamu batamenya ijambo ry'Imana rivuga kubera ko amategeko y'isi ahari uno musi afise tendance yo guhereza agaciro cyane abagore gusumba abagabo hanze ho urumva mu bihugu biteye imbere ivyo bita iterambere sivyo usanga mu buzima bw'abubakanye umugore afise uburenganzira bwinshi gusumba umugabo anaruta umugabo barisha urutonde rw'Imana dusubiye inyuma gatonyi ntaribagirwa arantu havye ngo niyasenga gutwikira umutwe babwiye umudamu erega Marvin urabona iyo ibintu vy'impwemu ubigize ivy'umubiri ushatse kubitahura mu buryo bw'umubiri ubikora nabi
hari abantu bafashe ijambo rimwe ryo kuvuga ngo umugore asenze abwirizwa kwitwikira, baca babambika ibitambara, sivyo? Canke bakababwira ko imishatsi yabo itabwirizwa kugaragara, babigira ivy'umubiri. Mugabo biri spirituel. Igituma biri spirituel ni kubera iki? Nuko bavuze ati umugabo umutwe wiwe ni Kristo. Wumvise ko n'umugabo bamubwiye ati kirazira gusenga, kirazira kuvugishwa utwikiriye umutwe. Mbega utwikiriye Kristo ntaba ari wakuvugisha, ntaba ari we akwigisha gusenga, wumva wosenga gute? Uyo n'umugabo. Umugore nawe baravuga ati okay, wewe umutwe wawe ugumye sous l'influence canke ugumye uganjwe n'umugabo wawe mu migenderanire yawe n'Imana, no kuvuga ngo haba haje hagati yawe n'Imana umugabo aje hagati y'Imana n'umugore. Umugore ntashobora kwakira vya bindi bivuye ku Mana. Kubera iki? Hagati yiwe n'Imana haje y'undi muntu. Nico gituma Bibiliya yabwiye abadamu, mwebwe abagabo banyu mubapfuke, mubashire ku ruhande, hageze kwegera Imana mwegera Imana mwebwe. Kuko uri kuraraba mu mico ya kera y'Abayuda, no kuvuga ngo abadamu barabakumira, ntibasengera hamwe n'abagabo bari mu mihango, ntibari bemerewe kuza mu makoraniro, uri kuravyumva n'ibindi vyinshi. Mugabo uravye Yesu amaze kuza yaragaruye agaciro, aravuga ati ubu nta muhungu nta mukobwa, nta mugabo nta mugore, bose muri umwe muri Kristo Yesu. Bisigura ngo uko Imana yokoresha umugabo niko yokoresha n'umugore, sivyo? Uri kuravyumva. Kandi uko umugabo yokwegera Imana, Imana ikamuvugisha ikamuganiriza, niko n'umugore yokwegera Imana, Imana ikamuvugisha. Mugabo umugore kubera ko Imana yamuhaye itegeko ry'uko umutwe wiwe ari umugabo, no kuvuga ngo mu buryo bwo gusenga no kuvugishwa ntakwiye kugendera ku mategeko y'umugabo, oya, ahubwo akwiye gushira ku ruhande umugabo akegera Imana, Imana ikamwigisha ikamwiganiririza kugira ngo amenye ubuzima bwirizwa kubaho. Niko kwa gutwikira umutwe. Ego, kuko umutwe w'umugore ari umugabo. Erega ntitubahagarara ku mutwe gutya ngo bagende batwikoreye, oya, mugabo ni autorité. Bisigura ngo hageze gusenga, hageze ko dusenga no kwegera Imana, autorité y'umugabo iri kuri twebwe abona abadamu, iri kuri mwebwe abadamu, muyishire ku ruhande, hanyuma mwegera Imana. Imana bariyo ibaganiriza, abariyo mubonana, ata wundi muntu arinze kuza hagati. Mugabo ikibazo bakunda kugira abadamu, uravyumva, n'umubabaro baba bafise n'agahinda bafise k'abagabo babo, ivyo abagabo badakora niki, uko baroroshe bari fragile. Niyo hageze gusenga basengana umubabaro, basengana agahinda, bidodombera abagabo babo, bagira gute, ugasanga na wa mwanya w'uko Imana yoba ifise ivyo kuganiriza canke yoba ifise n'igicapo igomba kuguha cingene ubwirizwa kwitwara kuri urya mugabo wawe kugira ngo mureshe kumbure zirya ngeso mbi afise zihinduke. Nturonka n'umwanya wo kumviriza Imana. Kubera iki? Imyidogo n'umubabaro n'agahinda ufise biraza misi yose, n'ivyo biza imbere y'Imana gusumba yuko wewe ari useruka imbere y'Imana kugira ngo Imana nayo nimba ifise ivyo kuganiriza ibikuganirize. Mugabo wakuye ikintu cyose gishobora kuza hagati yayo nawe. Hama abagabo nabo amakosa bakora n'amategeko menshi batanga mu rugo rwabo batavuye kuri Kristo. No kuvuga ngo abagabo icyo twabwirizwa gukora, twe twabwirizwa guhabwa itegeko na Kristo, sivyo? Hama iryo tegeko akaba ari ryo dutanga ku rugo rwacu. Mugabo iyo twironkeye amategeko avuye hanze, avuye muri bwa bugabo, muri kamere zacu z'abagabo, avuye muri ya marigara y'abagabo, muri ya manyama canke mu marigara y'abandi bagabo, je umugore wanje tubana gutya, ndamucinyiza ndagira gutya, ngo je ntavuga ngo mvutse naho nyine. Uriko uravyumva, ugasanga si amategeko ariko ahabwa na Kristo. Naho bipfira. Ifo kore tumenye iyo mekanizme, umwe wese akamenya ahabwirizwa gukura inkomezi n'ahabwirizwa gukura ubwenge kugira ngo gwa ruhara rwiwe mu rugo abashe kuguzuza neza. None ga pastor, dusa n'abari kubararangiza ibi bintu mu mashengero yabemera Kristo. Egome ifise ikibanza kingana gute iyo bigisha abaja kubaka? Mbega biravugwa
wokogwa iki ngo bivugwe, umuntu ntajane ibintu akuye muri bride shower, umuntu ntajane ibintu akwiye batangira ikibutura no guhamba ubusore. Ubundi hari ibintu bimwe bimwe bakora mu mashengero bakavyita ngo n'urutonde rw'amadini, mugabo ni vyiza ko rimwe na rimwe urutonde nago rurakenewe, sivyo? Urumva ni vyiza yuko abantu bitegura kubaka no kubana bagira imyanya yo kwiga ijambo ry'Imana no kwigishwa. No kuvuga ngo ishengero niritagira uruhara mu kwigisha abagomba kubaka, isi zobigisha n'abandi bazobigisha. Nico gituma tubona ko divorce zisigaye zarabaye ku rugezo runini no mu nzu y'Imana n'abitwa ko ari abantu b'Imana. Kubera iki ntibigishijwe ngo umwe wese amenye uruhara rwiwe, amenye se limite, amenye ahagarukira. Hari imvugo itabwirwa abagabo, badamu muri ngabo, sivyo? Bagabo namwebwe hari imvugo itabwirwa abadamu. Ivyo vyose ni ibintu umuntu atiga mu munsi umwe. Nico gituma ubona bamwe bafata nk'ameza ngahe bariko barabigisha 3, 6 niki, bagafata umwanya ukwiriye kwigishwa ijambo ry'Imana. Hanyuma wewe ni waja kubana n'umugabo wawe canke n'umugore wawe, ugahitamo guca ku ruhande ijambo ry'Imana uko wabihisemwo, ni ukuvuga n'ingaruka nazo zuziteke. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, ariko iyo batigishijwe baca babikora uko bavyumva, baca babikora uko bashaka, baca bakira ivya bariya na bariya, bararahura hanze, ntibabura aho barahura, sivyo? Uriko uravyumva. Mugabo hirya n'abatari ko bararonka ayo mahirwe yo kwigishwa gutyo, Imana irashobora kukwigisha mu gihe wewe wagize inzara n'inyota. Kujya Salomo yavuze ati, Imana jewe mpaye inshingano zo kuyobora abanyisirayeli ndi muto, ntavyo nzoshobora. Ntiyayisaba ubutunzi, ntiyayisaba inkomezi, ntiyayisaba ibintu bindi bifatika. Avuga ati jewe mu bwenge kugira ngo nzomenye ingene ntunganiriza. Nawe iyo usenga, urabona uno musaba abahungu dusenga dushaka kumenya, Mana mishurira umugabo, mishurira ndashaka umugabo, wundi ndashaka umugore, tugasenga dushaka abo tuzobana. Mugabo ntidusenge dusaba Imana kuronka ivyo tuzohereza abo tuzobana. Erega mu rugo ni impanguhe, nta recepteur iriho, oya twese turatanga. Umugabo arafise ivyo atanga kugira ngo umugore agubwe neza, n'umugore arafise ivyo atanga kugira ngo umugabo agubwe neza. Mugabo iyo winjiye mu rugo witeze guhabwa gusa, mugabo utabanje kubaza Imana no gusaba Imana ivyo wowe uzotanga, ivyo uzokwemera, ni kibazo Marvin. None shika tugasanga umenga tuguye mu kiyaga tutazi koga. Abari mu rugo ni kihe kintu twobatekerera, abiteguriye kuja mu rugo ni iki twobatekerera mu kurangiza? Ijambo ni rimwe, nta sabiri. Imana aba ariyo turagiza urugendo rwacu, hanyuma twiragije urugendo, ni ukuvuga ngo ije imbere twe tugakurikira, sivyo? Mbega twebwe Imana ituragiza iki? Ijambo ry'Imana. Bisigura ngo abiteguye kubaka nimumenye ivyo mugiyemwo n'ivyo muzosabwa kugira ngo bigende neza bireisise, mumenye inzira mubwirizwa gucamwo. Ababiri muno munsi ineja meta, nubwo vyo babisa n'ivyafutanye, haracariho ivyizigiro. Imana irazura n'ivyapfuye ikabigira bizima. Nukuvuga ngo ho vyapfiriye biroroshe cyane kubona. Mbega ni hehe nagambarariye ijambo ry'Imana? Ni bihe nakoze ntabwirizwa gukora kuko ijambo ry'Imana ritabinyemerera? Ubikosora uhereye wewe ku ruhande rw'iwawe, ntugu umusamazwa n'amakosa ya mugenzi wawe. Mugabo raba ati jewe okay, ujya mu mugenzi wanje ashobora kuba akora amakosa bivuye kuri jewe, sivyo? Wowe ukosora amakosa yiwawe ku ruhande rw'iwawe, hanyuma usengera umugenzi wawe nawe kugira ngo Imana imufashe gukosora yiwe. Umwe wese niyamenye uruhara rwiwe agakosora amakosa yiwe, muzobana neza. Hanyuma muzosigara mugira gute? Umwe wese azosigara amenya icyo abwirizwa gukora, n'undi akamenya icyo abwirizwa gukora, hama mugahuriza hamwe cya cyiyumviro cy'umwe wese kikaca cubaka rwa rugo.
Pastor, reka tubashimire, dushime kuri kano kanya, dushime kuri ano majambo. Mwakoze kwifashisha ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore gutahura. Mwakoze kudutiza kano kanya, kandi twumvise vyinshi, turatahuye vyinshi, abari mu ngo, abiteguriye kuzijamwo. Nibaza ko ijambo ry'Imana twumvise ico rivuga ku bijanye n'umubano, bavuga ngo wabubakanye, wabashakanye, abimirije kuja muri ivyo bintu. Rero mwakoze cyane, turabashimiye. Murakoze cyane Marvin, Imana iduhezagire. Ndangirije kuri aka kajambo, numva sindakitse akajambo. Ibintu ni bibiri. Urugo utagwitwayemo neza we nk'umukristo rurashobora kuzokubuza ijuru. Utasambanye, utivye, utabeshe, bya vyaha tuzi ko bishobora kutubuza kuja mu ijuru, sivyo? Mugabo urugo ni avangu y'umunezero tuzoba mu ijuru mu gihe gubakiye kuri Kristo. Umva ko ari amajambo abiri, rushobora kukubuza kuja mu ijuru, mugabo rushobora kuguha n'uburyohe. Urabona ibintu vy'ibanze, imponjo y'ingene mu ijuru bizoba bimeze, kandi bidashingiye vy'umubiri. Abantu ntibabifate mu buryo bw'umubiri gusa, oya, ivy'umubiri bishobora kuba bimeze neza mbwa mu mutima hagwa. Mushobora kuba mufise amafaranga, mushobora kuba mufise ibintu, ushobora kuba ufise akazi keza uri umugore, ushobora kuba ufise akazi keza uri umugabo, mugabo agahinda gatewe n'urugo. Amafaranga ntagakiza, akazi keza ntikagakiza, ubwiza bwo ku mubiri ntibugakiza. Uravyumva? Imodoka nziza ntikiza agahinda k'umugore. Imodoka nziza, amafaranga ntakemura ibibazo vy'urugo. Bagabo mwumva, ntibibaze ko ibibazo vyose vy'urugo bikemurwa n'amafaranga. Oya, hari ibindi bibazo bidakemurwa n'amafaranga, bikemurwa no gusenga, no gusaba ubwenge bw'Imana, ugakora ico Imana ikubariye.